Jamani, maisha kama ya mjini ndio bara kuishi bila pesa. Tulive without money. Kabisa bro na ulisha. Ngo bro kacho Kabisa. Wewe na wewe. Ubuzima bwo mu gisagara. Ni bara kuishi bila pesa. Cyo ngomba nkore. Ngomba ni idugi. Maitugi. Ewa. Mboni vyanga gose nzoduga. Mjini hawaishi watu hawana pesa. Ariko reka ndabagisha inama. Anaishi watu wana pesa. Reka ndabagisha inama. Bazimisi ni nyumbi. Yego. Bashijya kimo bako. Reka ndabagisha. Uza. Uza ne mbona je mugambe. Yego. Bana bajya bamere bava muri polisi. Bafite amashakoshi. Yego. Bafite abantu tuzi umugambi. Kanimo. Urabitoye. Kujya niba. Ya muhungu nawe woshutula gisukari. Nalogo Kandi ngwira bro. Je nanje gituma umugambi wona woshigikira mako je nanje. Abantu bo mu mitsi bakunda ijambo ry'Imana. Yego Wumva isi uriko uravugishwa ko ngo haleluya badabina ngo bisi imodoka tekira bisi yego bro nanje rikana kwereka. Ngira ngo ijambo ry'Imana. Uwo mugambi ni. Remo ngo ijambo ry'Imana. Kaje kana nikiboga hari. Nikimshikimesha. Kwirukanako. Urazi ko ndi nkatamya nzoyipapuro cindaumara uzoni kuna kintu Karo bitoye ngo mutatubwira uhe ibyo uzogira. oya Tutegereza tukuzaniza. urazi rero tutojana tubafungire hamwe uvuga ubutumwa nanje ziravuga nyine haleluya amina amina Bikamamaganira. dusimba we rero amushika cyabusiri ni umugambi ngiye kuwukora wumve kandi udatebye haba tumugana ndi nkoko niyo ngoma eme ejo zorani kanje ubwo rero na mukoresha umwanya amasaha nayo kandi yo kugenda Kana tudutire bible tuwe turagira repetition. Yego. Turasubiye. bashi we sawa we puwa mani Turasubira rero. Ira mpamagare Girene. Ndamusabira yiwe. yego Kugira ngo tugire repetition. eme Urumva ko cyumvikanye. Yego. Abantu muri no misi bakunda ijambo bro. yego Tubakusanye ariko tuzokusanya abo tubona bafite ibintu. baba boss nyine Hanyuma cyo dukubita amasengesho. We tunushira ko ingeti binyanyo. Tumushira mu mwuka. Girene. Njo wana nakubwira tuzanye na Bibiliya. nyaruka Na niyo Bibiliya yawe cyo nirabi. sinja mu Imana ushaka biriya ugiye ukoresha konzi budasanzwe ukijijwe Ukitwa na kanya gatoya. Mwe muyere yamanutse. Je ngomba nkizwe nze nakubita ubutumwa. ariko mana wampa nawe ugatuka ukabona inzira y'agakiza yego byongerera no kuri nukuri nomba umutima ufise birangyoheye nukuri ko Imana amasengesho nje ntavuye oya tugira nkuko Genda sawa urakotse bacapwa gutembeye. amen Amina. amina Okay. Reka turabijya muri Imana rero. Mufashe turabe neza. bashe mba twimbe no maka no mu mutsi Cyane cyane dukeneye ahantu havuga iby'amafaranga. Niko tuba dukeneye gusa. kandi Kugira ngo tubagene ibitanga. Ahantu mbona muri Maraki 3 reka mufashe turabe neza. Mbona muri Maraki 3 yego kumurongo ariko avuga ngo ariko mwebwe mwarangunze yego bitoyemo mwebwe mwarangunze yego ariko mwebwe mwarangunze yamara muravuga muti twakugunze irike yego mwangunze ibigira 10 n'amashikana bro birakunze rero iri jambo rero mwangunze ibigira 10 n'amashikana avyumva yego tuzabwira ko kugira dukubita imizi tumanze tubagatizana icicumi n'amashikana bashika ngo bishitse kugira ngo cyo twitwara kuri eglise binuze bizofashe imfuvyi n'abafakazi twitwagati aishi ntacyo nahabona avyumva tugatizana icicumi n'amashikanwa kugira ngo twitware kuri eglise Imana nayo ibone kwirukanira imizingo siri ngaha muntu ziko inshuti yanje aho tabitoye kuzana igiye 10 gishitse gikwiye none wo kuguca uvuga ngo ukigira 10 erega sico tugoma tuzanye none gushira ngaho umufuko we n'ingondo yanjye isigaye nimwe itangurirwa reka shareka ejo nagira ngino shati ariko cyane nibuka ko ntaco sawa wowe reka tugende itangura akazi
Oui, alors? Ego. Juste nari nkiri muhira. Ego. Kibazo ndashobora kuzijana entre lundi ou mercredi. Ego. Oya? Vyoba vyiza kuruta. Yego. Kaje yo ndashobora gusimbira ruguru gatonya. Yego. Hariho dosiye nzova ni burimo ibujumbura bazicane ruguru. Sawa, merci beaucoup. Yego. Zavara nka demi yo 500. Amina. Yego. Amina. Amena. Hende sawa. Agose harukizimu. Ariko umuntu n'imbaraga. Amina. Karibu. Ugira ubuntu n'Imana. Kuri munsi wa none. Ugira ubuntu n'Imana uragenderewe. Imana yakuntumyeho. Amina. Imana ikuntumyeko. Oh yes. Kugira ngo ninjira hano. Yego. Nakubwira ubutumwa bwiza. Nagusanye. Navuganiye mwisi cyangwa mwavuganiye mwisi ko mbona uri Kristo. Yambwiye uganye nanjye mu mutima wanje kugira ngo nze nakubwire ubutumwa bwiza nagusengera hani wawe hani nzi mu myinshi niyo mpamvu ugeze muri no myaka utararongora. Uyu munsi wa none gira ubuntu n'Imana. Amen. Kubyukuri ahantu hari abazimu abarozi barashize imiti hirya no hino. Ukuvuga yuko tugusengera mu izina rya Yesu ngo woke tuburegere place uronke ubuzima utere imbere. Imana. Amen. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus, there is power. None Imana yabarungitse. Nzere ko bigenda bibohotse. Uyu munsi urabohoka mu izina rya Yesu. reka ntidutevye tuko turihuta tuje ku murimo w'Imana. Yego. Amina. Hallelujah. Zekima. Jesus. Amina. Amina. Ugiye tugira tugusengera Imana. Uzogenda ibihugu vyinshi nk'agahinda. Yego. Ugiye gutunga amajeje menshi mu gisagara cya Bujumbura. Amen. None bisabye kugira basi nanje ngo sengerwe ngo mboho. Zana icicumi n'amashikano tugusengere. Banza ufukame kwanya ufukame. Zana icicumi ndagusengere ndagifise. Cicumi. Mugeze nabo se ngijana na 5. Amen. Nabitangira 10 na 5. Nayo nyene. N'amashikano. Abashikana. Y'ukwezi kuzoza. Amen. Cha 10 n'amashikana mfeze. Ayo yandi yashira hasi ndagusengera ari hasi kugira ngo Tuyahezekire tuyavumure no kuyashyira uheze kuzo kwatira amafaranga menshi. Amina. Umiriza ku maso yawe rero. umiriza. Ugiye kuronka umugore w'igitangaza. Amena. Amina. Amen. Ugiye kugira amajaji menshi. Amen. Umiriza ku maso yawe. Humiriza. Humiriza. Shira ikiganza. Humiriza bose. Amen. Mugati mwami Yesu. Mwami Yesu. Uyu munsi ngira ubuntu nawe. Humiriza bose. Haleluya. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo. Vuga bose ati amina. Duhishira amabanga rero. Vuga ati bose ati amina. Vuga bose ati amina. Ongeza ati amina. Vuga ati amina. Vuga ati amina. Humiriza rero. Tugira duhishura amabanga. Turamara iminota 2 twanumye. Tugira duhishure ivyinyegeje byose. Vugira amina. Vuga ati amina. Vuga ati amina bose. Amen. Bana vuga ati amina. Amen. Gumuvuga bose ati amina. Amen. Gumuvuga bose ati amina. Amen. Gumuvuga bose ati amina. Amen. Amen. Haleluya. Muhishura amabanga. Mwerekwe mungerereyo aba bazimu n'abaruzikazi bamboshe sindombore ihebe. Mu izina rya Yesu. Bakozi b'Imana byose mubyereke mubikwege mubikurure mubizana. Iby'abarozi bakoze iby'abadayimoni n'imigozi ya Satani yose. Muyimbohore bakozi b'Imana. Muhishure neza byose mubizane mubikwege. Amabanga ndoza mwahejeje kuyahishura. Mwahejeje guhishura amabanga mukozi w'Imana. Sa telefone naguze ciyagiye kweli abantu babaye injyanye bibira mu ijambo ry'Imana ubona abakozi b'Imana buzuye icubahiro je mu nzu yawe bagiye
Ndabakurikira. Mvugira ati amina. Amena. Vuga rwose ati amina. Amina. Gira nkuga ati amina. Amena. Uyu munsi mugira ubuntu n'Imana. Amena. Kuba muhuye natwe. Amina. Abavugishwa bukuri. Bahishura amabanga. Ndabibona no Bizinyegeje. kubera mugenda musemerera no mu Ngira ndabuhishura amabanga. Ngira ndabahishura amabanga. Amen. Kandi we ndabona nturana rongo. Ugiye guhura n'umugabo w'igitangaza. Amina. Avuye muri etazini. Kandi uzagenda ibihugu byinshi nk'agahini wewe. Amen. Uzagenda ibihugu byinshi nk'agahini. Amen. Ngaho tugire ku muriri rero. twebwe mukozi w'Imana. Twebwe turadara dukora ikintu cyo kudandaza. Kuko tudandaje tugeze ngo tutere imbere ca duhomba n'ubundi. Kandi twama dusenga. Nukuri muri abakozi Imana mudusengeye nukuri. Kandi tukadandaza tugatera imbere bikaba byiza. Ivyo ni ibyaha byinshi. Reka ndakubwire. Ndaniyo telefone. Ndaniyo telefone. None iyi telefone, iyi telefone niyo harimo Bibiliya nsoma ngiye gusenga, harimo ijambo ry'Imana. Kubera uzoba utanze ishikanwa ryiza rikora ku mutima w'Imana. Uzoba utanze ikiguzi nta yindi uzoba usigaranye. Imana izoba igiye guhita mwete. Tabulete ni Nziza. Kubera nawe utanze ishikanwa rikora ku Mana mutima we w'Imana. ubukoze n'ukuri. Nawe kugira ngo nagusengere ibyawe byogoroke uronke n'umugabo w'amafaranga umugabo w'ikiboga agenda inyuma agenda aragira nk'ubu ari n'umukunda afise n'ingoro afise n'amadorari bazaniyo telefone n'amafaranga ishikanwa rikora ku mutima. Sayo mahera naho twari tugiye kuyaranguramo nyene. Kandi mubwe muri abakozi b'Imana ko mwatubwiye ko Imana iza kuduha yani. Nukuri nta kibazo kandi turizeye ko Imana izoduha. Aya mafaranga nayo abaye icya kabiri gikora ku mutima w'Imana. Amina. Imana igiye kubarosa business. Iyi modoka izo zirakuribira muri Imana. Aba n'abakozi b'Imana. Oya. nakabaye Oya kwanze. Mbe nshuti. Nta mahera nta bintu bari babasaba. Nukuri kubera batubwiye ko ari abakozi b'Imana twabaye amahera twari dufise twari kuranguza na Ariko telefone Mana. y'Iwanyu yacambariye akazoma taburete nini Ubu rero babonye yuko ijambo ry'Imana ariryo baza baraza baribi. tekana ndakubwire Basubiza amahera yabo. tekana ndakubwire Oya ntacumbwira. Rindira ijambo ry'Imana rivuga ngo muzane kigira 10 n'amashikanwa bishitse. Umviriza neza manda umvirize. Kugira ngo inzu yanjye ntiburemo ikigira 10 n'amashikanwa. Ibijya abakozi b'Imana. Nari twishize tugwa n'ikikundi dahembwa nakabaye tuzosuye. Oya. Ubu rero mwagiye murafata muri ibyo mu sinze mwabivanduka ngo muza guhenda abantu. Nize nakubwire. Ariko ugomba reka abatari abakozi b'Imana. Abase abakozi b'Imana n'abafunga kiwani. Bana Sigambere, sigambere. Kumbe niyo Bagenda babesha abantu ngo n'abakozi b'Imana Batwatse amahera telefone. byose ahubwo nibabasubiza batwaka amahera ngo n'abakozi b'Imana. Wewe tuzosubira. Oya, Wewe imbere uko mugenda, oya, mwese nimugume ngaha. Yes. Nimubanze mutange ahubwo nimubaha ibyabo hama mufukame mwakira umwami Yesu. Kumbe n'abakozi kandi kumbe n'abasoma basigaye bibira mu ijambo ry'Imana. Rero nazo narinzi n'ukutiwe kumbe agomba tubwire ko abatari abakozi b'Imana. Abase abakozi b'Imana n'abafunga kiwani. Kumbe abafunga kiwani basigaye bibira no mu ijambo. Ubu bagenda bagafata amabible bakagenda mwibarabara bagenda barasemerera ngo n'abakozi b'Imana. Ntimuzoze mukangwe n'abantu bagenda na Bibiliya canke ngo barakijijwe. Ibyo ntibibaho. Nimugende murabisha amaso yanyu mukanure kubera iki ni gihe cyanyuma. Mama we batubwiye Imana izoduha taburete. niba uri umukozi w'Imana by'ukuri. Amajambo mwiyankoze ku mutima. Ndakwingize usabire imbabazi ku Mana. Kuko twabikoze iminsi myinshi kandi abantu twivye ni benshi naho tuvuga ngo tubaronde tubasubize ntivyo kunta ntaho twobona. Imana Usabire ni imbabazi ku Mana umukozi w'Imana. Dusabe Imana kumbabazi. nibanze mubasubize. Kiba Hama mufukame. Uciye mu Barandike ijambo. mu biganza. Mbega nosubiye atana Bibiliya narifise bagaca banwara telefone. Dusabe imbabazi ku Mana. Yaririmo Bibiliya. Kuko Imana irakoze n'ukuri umunsi amasengesho twabikoze iminsi myinshi. Imbesire mu mwaya majambo. Mwami Yesu, Mwami Yesu tuje imbere yawe, tuje imbere yawe tubarire ibyaha byacu, utubabarire ibyaha byacu dukure mu gitabo cyo kurimbuka, udufute mu gitabo cyo kurimbuka dushyire mu gitabo cy'ubugingo. urakoze Mwami Kuduhari ibyaha byacu, kuduhari ibyaha byacu. Mu izina ryawe gira Yesu dusenze twizeye, amen. Ni mu izina ryawe Yesu twizeye, amen. Ngaho rero nimugende.